Diniteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose dushikiriza kuri numbonesha kuri yacu kandi yanyu muhuza TV. Numwanya tugiye kubageza ko amakuru biriko biravugwa bigezwe ko muri kano kanya ngaha mu gihugu c'u Burundi. Akaba ari amakuru tuza kugaruka kuri vyinshi bitandukanye cyane cyane kuba biriko biravugwa mu gisata ca politike be n'ibindi bisata vyinshi bigiye bitandukanye. Ndabaye kaze rero muri ano makuru bivanye naho buri umwe wese dukurikirana herereye muri ngaha mu gihugu c'u Burundi mu ntara zose uko ari zitanu abari mu bisagara bitandukanye bigize igihugu c'u Burundi. Badukurikirana barire mu karere ka Afrika y'ubuseruko abari ku mugabane wa Afrika ndetse n'abari mu makungu ya kure mwese ndabaye kaze muri ano makuru. Na makuru turaza kugaruka cyane cyane kubiriko biravugwa mu ishengero rya Pentecote ngaha mu gihugu c'u Burundi aho havugwa zuguru mu mashengero yose ya Pentecote abakozi ba CPB bamaze amezi menshi badahembwa ndetse bakaba bariko baratabaza n'umukuru w'igihugu. Bamwe bati koko abategetsi b'igihugu bafise inyungu izahe muri zino zuguru ese umukuru w'igihugu we ahagaze he? Muri kano kanya twashimye kugaruka kuri zuguru ibonekeza mu ishiramwe ry'amashengero ya Pentecote mu Burundi CPB Communauté d'Église de Pentecote au Burundi aho ibonekeza injyane zikomeye kigeretse ko vyose bikaba bitumwa no kunyinyurana hagati y'abategetsi b'igihugu nkuko tuza kubigaruka ko imbere yo gushika kure aho umuntu yotangura kwibaza tuno tubazo nyamukuru. Ese kubera iki ingingo z'umukuru w'igihugu Vice Ndayishimiye yafatiye amashengero ya Pentecote zasuzuguwe zikanaburizwamwo n'abungere ba Pentecote? Ese nindatwara ubundi hagati y'umukuru w'igihugu na Reverend Ndikuriyo umunyamabanga mukuru umugambwe CNDD-FDD? Kubera iki Honorable Reverend Ndikuriyo yabujije umushikiranganje Honorable Leonidas Ndaruzaniye gushira mu ngingo z'umukuru w'igihugu Varisito, none umushikiranganje Leonidas we atwagwa nande? None zuguru iri hagati y'umukuru w'igihugu abungere ba Pentecote arimwo Revera Kayobera, Revera Basabose Sebastien, Revera Nizigama Erso na Revera Rukwiririkanya Onesphore azotorerwa umuti nande? Ese kubera ko umushikiranganje Leonidas Ndaruzaniye yanse kwemera canke se gwa prise d'acte amashengero 5 ya Pentecote batanze statut kuva mu kwezi kwa Nyakanga umwaka w'2024 ubu harayize imyaka 2 batarishugwa. Mbega amagogo bakozi ba CPB bagowe bazotabagwa nande? Abagwayi bagore mu bitaro n'amavuriro ya Pentecote bo bazotabagwa nande? Ese abanyeshuri bagore mu mashuri afise uburaro yegukira amashengero ya Pentecote bo bagiye kuba abande? Fyonda subscribe canke sabone niba utarafyenda ko kugira ngo tujikanwa nadushikiriza usangiza no makuru bagenza aho bari hose kugira ngo nabo baje barashikirwa n'abiriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu c'u Burundi. Ndabaye kaze muri ano makuru. Reka dutangure ku ntango ya Pentecote mu Burundi mu nyuma tuze no kurabira hamwe iyo birabibazo vyose vyoba vyaraturutseko. Neza mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1935 niho abamisiyoneri ba mbere ba Pentecote bageze mu Burundi. Twari mu bukoroni bw'ababirigi. Haje abamisiyoneri b'abanyaswede bakaba bari baje bava mu gihugu ca Kongo. Aba bahawe kibanza mu Kayogoro na Kiremba aho naho akaba hari mu ntara ya Makamba yahahora ubu ni muri Burunga. Niyo mpamvu bavuze iyo Kiremba baca bongeza ko Sud kuko hari Kiremba yo muri Nord ariyo Butanyerera. Murumva ko bashikiye mu bumanuko bw'u Burundi. Mwibuke neza ko ari igice bivuga ko ciganjemwo abatutsi. Ubukoroni bwaremereye abamisiyoneri gukora ivuga butumwa. Mbere bivuga ko bari abasore n'inkumi b'abanyaswede. Ivuga butumwa barifatanye no kuvura, kwigisha n'ibindi harimo nko kubaka amashure, amavuriro n'ibindi mu nyuma barubaka n'amarerero y'imfuvyi. Mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1935 kugeza mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1960 bari bahurikiye mu ishiramwe ryitwa Mission Libre Suédoise. Iryo shirahamwe naryo ryari rirongoye iryo shengero. Muri make Pentecote yatwagwa muri Mission Libre Suédoise. Intumbero cyabo kwari ugukwira Burundi bwose bavuye mu Kayogoro na Kiremba bagenda bagura akarere buke. Mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1962 niho ryashira hamwe rya Mission Libre Suédoise ryahinduye ku runani rwo gufashanya kw'amashengero ya Pentecote mu Burundi, Association d'entraide des Églises de Pentecote au Burundi ADP. Aho vyasa nuko iryo shiramwe rya mbere iretse Pentecote mu Burundi ngo yigenge.
Mission Libre Suédoise ikorera mu bindi bihugu, hama ADP ica iba yigenga iraba ivyo mu Burundi gusa. Mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo irindwi na gatanu niho havuka kimwe gihari ubu citwa CPB, bisigura ihuriro ry'amashingiro ya Pentecote mu Burundi, Communauté des Églises de Pentecôte au Burundi. Mu ntahure neza, CPB ni ishiramwe mu gihe Pentecote ari ishengero. Rero Pentecote igabuye mu mamisiyoni yigenga. Kugeza ubu CPB yarigizwe n'amashengero 15 ya Pentecote, ayo ariyo Kayogoro, Kiremba, Mugara, Gishiha, Bujumbura, Nyanzaraki, Ruyigi, Kigozi, Karama, Rusagara, Gitega, Mukoni, Gashikanwa, Kagari ndetse na Maramvya. Ayo niyo mashengero 15 ya Pentecote canke ico bita misiyoni. Misiyoni kabi ibirongowe no bita umwungere canke servira pasteur, akaba nawe abafise icegera ciwe. Pentecote canke CPB bikavuga ko ifise ibiharu, ikavuga ko ifise, reka tugendere ku biharuro vyo mu mwaka w'ibihumbi 2009, amashuri arenga amajana 5 mato mato, ayisumbuye, ay'imyuga canke y'ubuhinga. Hakaba harimwo amavuriro, amabombo rusangi, bagatera kandi no mu iterambere rusangi ry'igihugu. CPB niryo shiramwe kandi rihurikiyemwo amashingiro 15 ya Pentecote mu Burundi, ryarigabuyemwo kubiri. Misiyoni 15 zigize Pentecote, imwe irigenga, ariko bose bahora bahurira muri CPB. Iryo shiramwe ni naryo ryakurikirana ivy'ubutunzi vyegukira ayo mashingiro mu Burundi, harimwo amashure, amavuriro, uburimyi, amahoteli n'ibindi. Ngo ubu ibintu n'umuvurungano. Nkuko bamwe babishikiriza ngo intandaro ya vyose n'ubwoko Hutu ndetse na Tutsi. Kuva kera mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo itatu na gatanu, aho Pentecote yatangura mu Burundi, abashizwe imbere cyane bivuga ko bari Abatutsi. Zuguru rero mpaka aho bigeze mu mwaka w'ibihumbi 2015 kuduga n'ivya politike vyinjiramwo neza. Ngabitwa Abahutu bemera kwishikana mu butegetsi bw'Abahutu kugira bikure ko Abatutsi, ariko cyane bitwaza ubwoko, ariko basotera amatungo ya CPB. G5 ikabigizwe n'abiyita Abatutsi, harimwo Gashikanwa, Kiremba, Sud, hakaba harimwo Mugara, Kagari na Kirundo. G10 ikabigizwe n'abiyita Abahutu, harimwo Kayogoro, Maramvya, Bujumbura, Nyanzarake, Gishiha, Ruyigi, Mukoni, Karama, Rusagara ndetse na Gitega. Varisito Ndayishimiye na Reverend Ndikuriyo ngo nabo barapingana pe, nkuko bizwi muri politike. Kugeza ubu G5 niyo yemewe n'amategeko, ikaba ishigikiwe na Reverend Ndikuriyo twara CNDD FDD. G10 nayo ishaka ko Pentecote iba idini imwe, bisa nkaho nabo bashigikiwe n'umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye. G10 kugeza ubu ntirikira kurikiza amategeko agenga amadini mu Burundi, ku buryo n'amategeko perezida wenyene yashize mu mwaka w'ibihumbi 2026 muri nzero uyu mwaka G5 yanse kuyakurikiza. Muri make amashengero 10 avuga ati twebwe tuyobogwa na mpwemu yera, rero nta vyo gutwagwa n'ubwoko bumwe bw'Abatutsi. G5 nabo bakavuga bati ni twebwe bavyeyi dutegerezwa kugira uruhara mu burongozi. Leta yari yaratoye umuti aho ishengero ryategerezwa kurongorwa n'ubwoko butandukanye, umwungere wa mbere abaye Umuhutu, wa kabiri aca b'Umututsi, gutyo. Ngivyo vyaranse. Reverend Ndikuriyo na Jerome Nonzi mu munyamabanga wa leta ngo bashigikira G5 kuko ariho bakomoka. Muti rero izi njyane zizohera gute? None reka twinjire neza muri dosiye y'ibi bivugwa muri Eglise Pentecote. Muri ano makuru twabateguriye Umuhuza TV, twashatse kugaruka ku makuru akomeye cyane yerekeye zugururi hagati y'umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye ndetse na Reverend Ndikuriyo, umukuru w'umugambwe CNDD FDD ku rwego rw'igihugu, kubijanye n'ihonyangwa ry'amategeko agenga amashingiro mu Burundi, hamwe n'umugararizo w'abungere ba Pentecote. Twongere kandi tugaruke ku magorwa abakozi bishiramwe CPB rya Pentecote barimwo amagorwa abakozi bakora mu mavuriro no mu mashuri yegukira Pentecote barimwo kubera umugararizo w'abungere, harimwo Revera Karenzo Charles wa Nyanzarake, Revera Basabose Sebastien wa Ruyigi, Revera Nizigama Erso wa Kayogoro, Pastor Akizimana Nikora na Revera Rukwiririkanya Onesphore wa Ntahangwa bifadikanije n'abungere ba mbere ba Gitega, Kayanza na Gishiha. None kabo bungere bo banse imbonanya kwitaba umukuru w'igihugu muri presidence, banse kandi gukurikiza ingingo zine zafashwe n'umukuru w'igihugu, harimo ingingo ya mbere yafashwe kugenekerezo ya 2026 kwezi kwa gatatu mwaka wa 2025, yafashwe kugenekerezo ya 2025 kwezi kw'indwi mwaka wa 2025,
yafashwe ku igenekerezo ya kabiri ukwezi kw'icenda umwaka w'ibihumbi 2025 ndetse n'iyafashwe ku igenekerezo ya 2026 uyu mwaka w'ibihumbi 2026. Izo zafashwe n'umushikiranganje wa mbere wa leta zose zabaye imfagusa. Ivyo bikagaragaza ko umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye ngatanguvu afise zikwiye zo gukurikiza ingingo aba yafashe wenyene atabanje kubaza Reverien Ndikuriyo. Ivyo rero vyatumye abungere batanu ba Pentecote bashigikiwe n'igihangange Reverien Ndikuriyo banka kubaha amategeko no gukurikiza ingingo zine zafashwe n'umukuru w'igihugu be n'umushikiranganje wa mbere, kubera ngo Reverien Ndikuriyo yaciye aha amategeko y'umururazi umushikiranganje Ndaruzaniye yajejwe amashengero ko atohirahira ngo azikurikize. Aho rero Reverien Ndikuriyo akaba yarayeretse umukuru w'igihugu ko ari igihangange muri CNDD-FDD no mu gihugu, ko ico agomba arico kiba ata muntu n'umwe yoshobora kumuvuguruza. Ariko kandi tubamenyesha ko abarongozi b'amadini mu Burundi bidogera cyane umushikiranganje Leonidas Ndaruzaniye asanzwe ari umuyoboke w'ishengero rya Pentecote ko akoresha nkunzi na kamwana wa mama mu gutunganya no mu gutorera umuti ibibazo vy'amashengero mu Burundi bagatanga akarorero ku ishengero rya Pentecote rimaze imyaka myinshi cyane rikora ritisunza amategeko ariko yandi madini agaca yugagwa akabuzwa gukora tamvo. Abo bungere rero bakabona ko ari ibiterasoni kuri uwo mushikiranganje ko yagabiye umukuru w'igihugu ingingo zine yafatiye ishengero rya Pentecote zabaye imfabusa akazita mu mazi. Abarundi bari baza ko umushikiranganje zifata imbere y'ayandi madini, bakabona ko ibihano vyafatiwe y'andi mashengero navyo vyoca bifutwa kuko atamwana n'ikinono. Twibutse ko ishiramwe CPBU hahurikiyemo amashengero yemewe n'amategeko. Ubu rero amashengero 5 ya G5 ya Pentecote niyo yemewe n'amategeko, harimo Kiremba, Mugara, Gashikanwa, Kirundo na Kagari, ayandi agakora atisunza amategeko. Amashengero 10 ya G10 ya Pentecote baranse gukurikiza itegeko rigenga amadini mu Burundi, harimo Kayogoro, Gishiha, Nyanzarake, Bujumbura, Ruyigi, Mukoni, Karama, Rusagara, Maramvya na Gitega. Aho rero ntiyereka itegeko igenga amadini mu Burundi ryemejwe ritegwa ko umukono n'umukuru w'igihugu mu mwaka w'ibihumbi 2022. Ngo Abarundi bari bazibazo vyinshi, none abari nyuma y'uwo mugumuko wabo bungere barongoye amashengero 10 ya G10 aruka kwiyonjora mwishiramwe CPBU ry'amashengero Pentecote bafise inyungu zihe muri ako kajagari. Ese kubera ko umushikiranganje Leonidas Ndaruzaniye yananye kwemera ko ayo mashengero 5 yemewe n'amategeko akora inama ya bose idasanzwe Assemblée Générale Extraordinaire kugira ngo batunganye ishiramwe ryabo CPBU ntirigende akagirire. Ariko rero abo bungere bagumutse ngo bagomba kishiramwe CPBU rihinduka idini kandi bitakunda, ariko kandi ivyo ntibishoboka. CPBU igengwa n'itegeko ryo mu mwaka w'ibihumbi 2017, amashengero nayo akagengwa n'itegeko ryo mu mwaka w'ibihumbi 2022. Abo bungere aribo Revera Kayobera Charles, Revera Basabose Sebastien, Revera Nizigama Erso na Revera Rukwiririkanya Onesphore. Ivyo bagomba ntibishoboka naho baranse ko inama yo kwiga budget ya CPBU ikorana uretse ko abo bungere bajeje kwereka umukuru w'igihugu ko atabatwara. Muti none abakozi ba CPBU ntibahembwa, ntibavuzwa, ntibaziganizwa muri ANSS, amavuriro nta mitafise, abagwayi ntibavugwa, abanyeshuri ntibafungura, abigisha ntibahembwa, bari mu bibazo bikomeye kubera ko kajagari. Muti none bizobazwa nde hagati y'abo bungere canke umushikiranganje Leonidas Ndaruzaniye ko vyamunaniye gufata ingingo? Abo bungere Kayobera wa Nyanzarake, Basabose Sebastien wa Ruyigi, Nizigama Erso wa Kayogoro, Rukwiririkanya Onesphore wa Ntahangwa nibo batwara inama nkuru ya CPBU. Muti nukubera iki badanwa ko banse bagumutse? Ese inama yiga amafaranga akoreshwa na CPBU izokorana ryari? None Reverien Ndikuriyo n'umushikiranganje Leonidas Ndaruzaniye bafise inyungu iziye mwihonyangwa ry'amategeko y'igihugu n'itegeko rigenga amashengero, kandi leta ya CNDD-FDD yitwara igihugu. Ariko ubu bakaba ari intambamye kwikurikizwa ry'ayo mategeko bashinze. Bamwe mu bakristo ba Pentecote bagira bati, abakristo ba Pentecote mu Burundi turatangazwa cyane no kubona ayo mashengero Mugara, Kirundo, Gashikanwa, Kagari atarishugwa, ariko kandi abakristo turatabazwa n'ishengero rya Kiremba ryagomye rihoza imbere y'akaga y'amagorwa barimwo kubera umwungere wa mbere Nirikana wa Kiremba n'abayoboke biwe Niyonzima Jerome atakindi bari bakeneye atari uko yemererwa kuba umwungere mu Burundi.
ngo rero amaze amariye kuronka ico cubahiro uwo mwungere nirikana atagikozwe nawe nyene ngo arashobora gukwega izindi ngorane kuko ariko ariyagurira uburera akoreramwo mu ntara z'igihugu zisanzwe kandi ziri mwandi mashingiro ya Pentecote atewe impigi na Niyonzima Jerome asanzwe ari umunyamabanga wa leta y'u Burundi kuko avuga ari kijana. Abakirisu ba Pentecote barabandanya mu gutera kamo mukuru w'igihugu bagira bati: abakozi ba sepebu, abagwaye bo mu mavuriro atandukanye, abanyeshuri n'abarezi bo mu mashuri atandukanye baratabaza. Dutera kamo mukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye gufata ingingo zikomeye akebura umushikiranganje Leonidas Ndaruzane nabo bungere kuko amazi yamaze kurenga inkombe kuko niwe abazwa igihugu. Uko rero umushikiranganje Leonidas yagambarariye umukuru w'igihugu Evariste akuba ko gonyanga ingingo z'umukuru w'igihugu mu gutanguza ibiganiro akifadikanya nabo bungere bagomutse mu gonyanga amategeko aho gushira mu ngira amategeko y'umukuru w'igihugu ataho vyakabonetse ngo ni ngombwa kandi ni nkenerwa ko umukuru w'igihugu amukura kicizere kuko amazi yamaze kurenga inkombe. Ngo birakenewe kandi ko amategeko y'igihugu akurikizwa kugira bakebure abo bungere. Revera Kanenzo Charles na Revera Basabose Sebastien kuko nibo nkwezi y'amagorwa ngo abakirisu ba Pentecote bagoye kuko banse kwigabije ishiramwe sepebu vyitwa kandi ko ari bo bariramuzwa. Ngariko bakaba barondera uko bahunga amategeko y'igihugu mu kurondera kwishingiro rya Pentecote ribogwa n'ibihugu vya Scandinavie ni kuvuga Swede, Norvege na Finland kandi atamasezerano araba hagati y'ivyo bihugu n'u Burundi. Muri rusange abakirisu bagasaba cyane ko ingingo zine z'umukuru w'igihugu yoba yafashwe ku igenekerezo ya 2026 ntwara n'umwaka wa 2025 yo ku igenekerezo ya 2025 kwezi kw'indwi umwaka wa 2025 iyo ku igenekerezo ya kabiri kwezi kw'icenda umwaka wa 2025 ndetse niyo ku igenekerezo ya 2026 uyu mwaka wa 2026 zija mu ngiro atagwiga imanga kugira imigambi iterambere yaho irangurwa na sepebu yose irekere guhagarara ku neza abakristo Pentecote n'abarundi kugira ngo niyo zuguruzuguru ibone guhagarara. Iyo zuguruzuguru nyene iri muri sepebu nkuko abashengera muri iryo dini bo ubwabo bavyemeza. Saho gusa tubandaniza ivy'amakuru yacu kuko amakuru yacu tuza kugaruka kuri vyinshi bigiye bitandukanye. Hambavu ibiriko biravugwa muri sepebu nga mu gihugu cy'u Burundi ibujumbura abanyagihugu baridogera barongoye bamwagereza kubasahura bagasaba ko bihagarara. Abo n'abanyagihugu muri quartier Nyamwiza muri zone c'ibitoke commune Ntahangwa aho mu ntara ya Bujumbura bidogera barongoye chef de quartier yitwa Ndikumasabo Adele ko batoza amafaranga y'umurengera kugira ngo bahabwe agakayi kurugo kaye de ménage. Abanyagihugu bagashikiriza ko uwabarongoye abategeka kure amafaranga 2021 mu gihe iyo ikayi itarenze 3000 mu gihugu cyose ubutarishoye amafaranga nta kayahabwa. Warongoye abo banyagihugu ababwira ko ayo mafaranga yose arenga ko ajanye n'igikorwa cyo gukura imicafu iyarara mu mihana mu kiringo c'amezi 3 ariko navyo nyene abanyagihugu bavyamirira kure mu kuvuga ko ayo mafaranga y'imicafu atigera arenga 6000 ngo ntibatahure rero ukuntu bategekwa kuri ayo mafaranga yose mu gihe bari mu bukene. Uyabuze bigaca biba nk'igihano c'ukudahabwa ako gakaye. Abanyagihugu muri iyo quartier bakabona ko ivyo biriko bikogwa n'ubarongo yataho bitaniye no kubasahura kuko atahandi ivyo biriko bikogwa mu yandi makaritiye yagize zone. Bagasaba bashimitse ko ivyo vyohagarara baheze kandi batunganizwe neza ku mafaranga azwi mu gihugu nkuko bo ubwabo batabaza. Nemwe kandi ku munsi w'ejo igenekerezo y'umunani Rusamu y'umwaka wa 2026 Major Manirakiza Gilbert yinjijwe iborero kuri rya Mpimba. Hari ku munsi wa gatanu igenekerezo y'umunani Rusamu y'umwaka wa 2025 ni hinwazanga mu gisirikare Major Manirakiza Gilbert batazira kibogoye yinjijwe iborero kuri rya Mpimba mu kurindira ko urubanza rwe rusasa mu ntayicese. Turetse ko ntwazangabo yagirizwe urupfu rw'umusirikare Corporal Hatungimana Robert mwikambi ya Mabanda nkuko vyagiye birashikirizwa n'abantu batandukanye. Muti bimeze gute? Reka kukadose nako tukanyuzemwe amaso. Inyuma yo gushikiriza inkuru ku rupfu rw'umusirikare Corporal Hatungimana Robert mwikambi ya Mabanda wagezwe ico Major Manirakiza Gilbert yaciye aguma acungiwe mwikambi ico gihe. Kugenekerezo rya mbere Rusamu y'umwaka niho yumvizwa n'ipereza rya gisirikare inyuma y'umutaga nko
kw'isa 8 z'umurango. Naho rero yaheza kumvirizwa yaciye amanukanwa i Bujumbura, bikavuga ko intwazangabo yagiye gupfungirwa Bujumbura kugira ngo ibandanye ikurikiranwa kuri urwo rupfu rwa Caporal Hatungimana Albert. Nkuko amakuru abivuga, iyi dosiye nayo turaza kuyica irya nino mu nkuru yacu ikurikira. Gusigaye nuko uyu musirikare yoba yamaze gutabwa mu mvuto, ndetse kuri akaba ari mwiborero kuri rya Mpimba, ahategerejwe ko haba urubanza rwo mu ntara y'Icese kugira ngo yumvirizwe hama acibwe igihano. Gusa tukabibutsa ko Hatungimana Albert yari umusirikare w'igihugu afise ipete rya Caporal, matrikire yiwe akaba ari HR 195/5/618 yavuka ku mutumba Kirehe, komine Kabarore ho mu ntara ya Kayanza mu ninganizo ya kera uyahindutse komine Kayanza intara ya Butanyerera. Caporal Hatungimana yakora muri centre d'instruction ya kabiri Mabanda, ariko aha twamenyesha ko centre d'instruction Mabanda itwawe yahawe indaro na bataillon Poro 4 division camp Mabanda. Intandaro ya vyose nuko igenekerezo rya 22 ndamukiza uyu mwaka Caporal Hatungimana yaragiye muri centre Mabanda gutemberaho no kwivuna kanyota. Mu nyuma yarinjiye muri boutique agiye kugura ikintu kubera inzoga ari yanyoye yashitse agiranira ibibazo n'abene gihugu bari bateramiye bamwagiriza ko abahonyoye. Aho hoba haradutse gushamirana gato, abanyagihugu bari bateramiye baciye biruka baragenda, ariko bagenda batarishe utwo kunwa dusosa tune bariko barihereza utuji. Muri iyo mvururu nyene umuceri ungana n'ibiro 3 warasesetse mu udandaza muri iyo butike. Muri ako kanya nyene abapolisi bakorera aho Mabanda bari hafi yo butike baciye bahashika, barafatwa umusirikare Caporal Hatungimana, baciye bamutwara ku kirindiro cabo kumupfunga kugira barindire inzoga zimuve ku buke bwaho. Rigenekerezo ya 23 ndamukiza ni inzoga zamuvuye ko baramubwiye ivyo nonekaye kugira birihe, abapolisi bari bamaze kuvyandika. Caporal Hatungimana aciye wa muceri ungana n'ibiro 3 bene twatuji tune tutari twarishwe n'abanyagihugu bari bateramiye muri ya butike y'abanyagihugu. Uwo munsi nyene igenekerezo ya 23 ndamukiza uyu mwaka ajeje kuriha ivyo vyari vyononekaye, igipolisi caciye kimurekura. Niho yataha hamwe mwikambi aho yashikiye mu gashuki kambi kazwi nko Corps de Garde kugira bamuhane ibihano bijanye n'indero, punition disciplinaire nkuko bisanzwe biri mu gisirikare. Caporal Hatungimana rero amaze kwinjizwa mu gasho ntiyorohewe. Icegera cy'umukuru w'ikambi Mabanda yitwa Major Manirakiza Gilbert Batazira Kibogoye yaciye yinjira muri ako gasho amushurira ko abasirikare bamugendanira batangura kumukubita bidasanzwe. Caporal Hatungimana yarakubiswe gushika acika intere, atangura no gucira amaraso. Ku munsi wa gatanu igenekerezo ya 24 ndamukiza, kubera muri ako kagasho babona ko amagara yiwe atera asinzikara kuko yagoma acira amaraso, baramurekuye kugira aje kwivuza ku ivuriro ry'iyo kambi. Aho barabonye ko atavyo bashoboye kuko uwo musirikare yari yasinzikaye cyane, baca bamurungika mu bitaro bikuru vya Makamba, Hopital de Makamba. Ivyo bitaro nabo bamwakiye bamwinjiza indani mu bitaro, barakora ivyo bashoboye mu kumuvura, ariko nta nahigwe yagize yo kubandanya ari muzima, kuko kugenekerezo ry'uwo munsi igenekerezo ya 27 ndamukiza nk'igihe cy'isaha 7 z'umuhingama yaciye yitaba Imana. N'urupfu rwabaje cyane abasirikare bagenzi be, bagasaba bashimitse ko Major Manirakiza Gilbert Batazira Kibogoye, komanda aje wa bataillon Sport 4 division Kamabanda, arengutswe imbere y'ubutungane kugira abazwe urupfu rwa Caporal Hatungimana Albert, kuko atari kubakwa kumushurira kaba aja de transmission biwe ngo bamusinzikariza ubuzima, nkuko mu gihe hari ibindi bihano bisanzwe bitegekanijwe n'amategeko. Kuri ubu rero amakuru ahari nuko uyu musirikare Majoro Manirakiza Gilbert yinjijwe ibaruri rikuru rya Mpimba. Ngaho rero amakuru yaragezwe ko muri kano kanya ufite na subscribe ni mutarafyenda kugira ngo tujucikanwe nandushikiriza no Muza TV. Imana iba hezagire.